Hello guys muraho mumeze neza, nanje ndi wa Mungu wanyu nongeye kugaruka muri kano kanya kugira ngo nshobore kubashikiriza kino kiganiro aho tugiye kuyaga ku mateka ya Agathon Rwasa asanzwe ari umunyepolitike mu gihugu c'u Burundi. Uyu munsi tugiye kumuyaga ko vyinshi bigiye bitandukanye, ariko reka mbana yenda gusaba wewe nimba ukiri mushasha kuno rubuga bandanya kugira subscribe, like, share hamwe na comment kugira ngo tubandanye kugira umuryango wagutse kumvo zuko ikiganiro kigiye ko ube mu bambere bashobora gukurikirana ibiganiro byacu. Reka dushobore kwinjira neza na neza mu mateka y'uno mugabo yitwa Agathon Rwasa asanzwe akomoka mu gihugu c'u Burundi. Mu mateka y'igihugu c'u Burundi hari amazina yanditswe kandi amazina atazigera yibagiranwa. Twotanga nk'akarorero kuri uno mugabo yitwa Agathon Rwasa asanzwe ari umunyepolitike mu gihugu c'u Burundi, aho izina ryiwe riri mu mazina atazofa yibagiwe mu gihugu c'u Burundi. Izina Agathon Rwasa rifadikanijwe n'intambara, izina ryo kugarukana amahoro, ni izina ryo kurondera impinduka kuri bose, haba ku mwenegihugu mutonya ndetse no mu bindi bigiye bitandukanye. Ni mu gihe uno mugabo Agathon Rwasa asanzwe aho yashobowe kuvugwa mu bintu byinshi bigiye bitandukanye ibi na biriya, ariko iri zina ni izina ritazofa ryibagiwe mu banyagihugu b'igihugu c'u Burundi kumvo zuko yakoze vyinshi, ndetse naho ari muri bamwe mu bagarukanye amahoro mu gihugu c'u Burundi, kandi nawe yagwanira ko abanyagihugu b'igihugu c'u Burundi bazobaho mu mutekano mu mahoro arama. Agathon Rwasa yavutse itariki 10 Ndamukiza mu mwaka w'1964, niho yashobora gushika kuri ino si y'abazima, aho yavukiye mu ntara ya Kayanza iri mu buraruko bw'igihugu c'u Burundi. Mu gihe yashoboye gukurira mu gihugu cari ciciyemo imice hamwe n'ivy'amoko ndetse n'intambara zerekeye ivy'amoko. Ni mu gihe mu bwana bwiwe yaciye mu buzima bwinshi bugiye butandukanye, aho yakuriye mu ntambara nongera akurira mu buzima bubi cane, aho yari asanzwe ava mu muryango w'abantahonikora. Ko nubwo vyari bimeze uko ntivyigeze bimuca intege uno mugabo ziwe zari kugira ngo azofashe igihugu c'u Burundi gishobore kubaho gifise amahoro aramye, ndetse uno mugabo ashobora kuba yaramaze kubishikako, aho uno mwanya igihugu c'u Burundi kirangwamo umutekano. Igihugu c'u Burundi gifise abagabo benshi bakigwaniye, hari benshi bacitangiye baragifira. Aho ni mu gihe mu mwaka w'1980 kandi no mu ntango z'umwaka w'1990, aho ubuzima bw'igihugu c'u Burundi bwari bwarabaye nk'igicapu c'injyane z'ubutegetsi hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwariho muri ico gihe. Agathon Rwasa yari umusore yari akunda ukuri canke gushira ukuri ahabona, aho bimaze kumera uko yashoboye kwifatanya n'abandi guserura ivyiyumviro vyo kurondera ukuri ndetse no kurondera amahoro, umutekano uramye mu gihugu c'u Burundi. Nuko yashoboye kwinjira muri politike, aho yarondera impinduka z'igihugu ciwe, igihugu c'amavukiro yari asanzwe abamo ari naco yakuriyemo, aho yaciye atangura gusohora ivyiyumviro birashe, ivyiyumviro binywanisha imitima y'abarundi, ndetse ivyiyumviro bituma umunyagihugu w'igihugu c'u Burundi yiyumvamo igihugu ciwe, ndetse yongera yigisha abanyagihugu gukundana no kubanwanisha. Aho yagiye gufata ingingo mu mwaka w'1900 ashobora kwinjira mu muhare w'igisirikare ca FNL, aho mu rurimi rw'igifaransa cari citwa Force Nationale de Libération. Ni mu gihe yari asanzwe agifise imyaka mike cane, niho yashobora kwiyunga n'uwo muhare wa gisirikare ariwo FNL, nawo wagwanira impinduka. Yashoboye kwigaragaza nk'umuntu
nk'umuhinga ndetse no mu gutegura no mu kuyobora ibikorwa bigiye bitandukanye hamwe no kuyobora bagenzi we ku rugamba. Umwaka w'ibihumbi 2001 niho yashobora kuba umukuru w'uwo mugwi wa FNL yari asanzwe arimo, mu gihe mu kiringo ciwe co kuba umuyobozi w'uwo muhari FNL aho caranzwe n'intambara zikomeye muri uwo mugwi ndetse hamwe n'igisirikare ca leta muri ivyo bihe, aho muri ico gihe abamwemera canke abamushigikira babona ko ariko aragwanira uburenganzira bw'abatishoboye canke bw'abatishoboye kwivugira kugira ngo leta nayo ishobore kubumva. Aho ni mu gihe abari batamushigikiye bo bamwagiriza ko ariko aragwanira canke kuvugira ibikorwa vy'intambara n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye tutokwirirwa turadondagura, reka dushobore kubandanyiriza mu mpera z'intambara igihugu carashoboye kuyoboka inzira zo kugarukana amahoro, arivyo ibiganiro. Aho muri ico gihe uno mugabo Agatogwasa yitavye urugendo rugoye cane, aho yavuye mu vya gisirikare yinjira inzira nshasha ya politike y'amahoro, aho mu mwaka w'ibihumbi 2008 FNL yari isanzwe uyobowe na Gatogwasa yashoboye gusinya amasezerano y'amahoro hamwe na leta y'ico gihe. Maze kuba amasezerano hagati ya leta hamwe na FNL, muri ico gihe Agatogwasa yaremeye gutangura ibikorwa canke kwinjira mu bikorwa vya politike y'amahoro itavanzwemwo n'intambara, aho kuva mu mwaka w'ibihumbi 2010 Agatogwasa yashoboye kwiyamamariza canke kwitoreza kuba umukuru w'igihugu c'u Burundi. Agishika mu kibanza c'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kandi vyemewe n'amategeko, yaciye atanguza uwundi mugambwe mushasha uha izina ryitwa Seneri, umugambwe w'inyankamugayo waciye uyoborwa na Agatogwasa kuva muri 2010. Muri ico gihe yarashoboye kwitoreza ikibanza c'umukuru w'igihugu ahagarariye uwo mugambwe, ariko nubwo vyagenze uko atashoboye gutsinda ayo matora, ariko ijwi ryiwe ryabaye nk'ijwi rikomeye kandi rishikiriza akarenganyo, ubukene hamwe no guhindura ukungene igihugu gisanzwe gitwarwa canke gitegekwamwo. Gihe mu mwaka wa 2015 canke mu mwaka w'ibihumbi 2015 igihugu c'u Burundi cari mu ntambara, igihe hari imigwi yari yitwaje ibigwanisho yariko iragerageza guhindura ubutegetsi bwari buriho muri ico gihe, ariko nubwo vyagenze uko abariko baragerageza guhindura ubutegetsi bw'ico gihe ntibigeze babishikako, vyababereye imfagusa. Ho habaye amajambo menshi agiye atandukanye, imyiyerekano ariyo migumuko, bivuye ku kiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu w'ico gihe yari asanzwe ariwo arongoye igihugu c'u Burundi. Agatogwasa yabaye mu majwi y'abagwanye cane muri ico gihe. Nongera ndakwibutsa ko hari igihe yashoboye guhungira hanze y'igihugu, ariko arashobora gutahuka yongera agaruka mu rugendo rwiwe rwa politike mu gihugu c'u Burundi. Bimaze kumera uko, aho abamukunda bose bamubonamo nk'umuntu adatinya guhaguruka kugira ngo ashobore kuvuga ukuri canke ashikirize ukuri, ntiyajya umunwa, yarerekana aho wewe asanzwe ahagaze adatinye uriya canke uyu. Muri ico gihe abamugwanya bamwagiriza gukoresha ingufu zigiye zitandukanye, harimo gukoresha imbuga zigiye zitandukanye kugira ngo ashobore gushika kuco yifuza, kuko wewe muri iyo myaka yari ubutavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse no muri iki gihe asanzwe atavuga rumwe n'ubutegetsi busanzwe buriho. Uyu munsi Agatogwasa ni umwe mu bantu basanzwe batavuga rumwe n'ubutegetsi, banafise abantu benshi cyane basanzwe babemera canke abantu benshi cyane basanzwe babagira inyuma bagira ku vyiyumviro vyabo. Ni umugabo adatinya kuvuga ibitagenda neza, aho wewe adashobora kurirya umunwa abonye ibitariko biragenda neza, araja ku mugaragaro hanyuma akaheza akabishikiriza ku binyamakuru ndetse no ku mateleviziyo
y'iradiyo harimo n'ibinyamakuru byo hanze y'igihugu bisanzwe bikomeye cyane ku isi yose. Nubwo bisanzwe bimeze uko, ni umugabo arusha abandi cyane kumenyekana rwose mu gihugu cyose, aho n'abanyagihugu babandanya kumutega amatwi, kwizera ko uno mugabo azoshobora guhindura igihugu cy'u Burundi, kandi nawo abandanya aharanira amahoro mu gihugu cyose. Anafise icizere cyo kurondera impinduka biciye mu nzira z'amahoro atantambara biciyemo. Agatogwasa ni umugabo umwe gusa ariko afise insiguro zigiye zitandukanye mu mitima y'abarundi bari mu gihugu cy'u Burundi kandi n'abari hanze y'igihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe hari abantu benshi cyane babona ko uno mugabo ari intwari y'igihugu, kandi hakabaho n'abandi bamubonamo ko ari umunyapolitike abikora nk'akazi, ari umunyapolitike ari professionnel, kandi nta muntu umwe yopfa gushikiriza canke kuvuga ko uno mugabo atigeze kugira uruhare runini cyane mu mateka y'igihugu cy'u Burundi, nk'uko amateka asanzwe atwigisha ko abantu nk'abatuma igihugu kiguma kivugwa ku mbuga zigiye zitandukanye, ndetse kivugwaho n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye ku isi. Ico ni ikimenyetso kizoguma mu mateka y'u Burundi, hamwe n'abanyagihugu b'igihugu cy'u Burundi bazoguma bamwibukirako. Aha niho documentaire canke ikiganiro twashoboye kubategurira kuri Agatogwasa gishoboye kurangirira canke gishoboye guherera. Reka mbandanye ndagusaba wewe nimba ukiri mushasha kuri no rubuga, bandanya kugira subscribe, share, like, comment kugira ngo tubandanye kugira umuryango wagutse, umuryango rugari, kandi kumvo z'uko ikiganiro gishoboye kujako nawe ushobore kuba mu bambere bashobora gukurikirana ibiganiro vyacu.